Ikinogo kimwe ngo nico umugwi Severe washoboye kubona muri kaminuza y'u Burundi ku Mutanga cyari gihambwemwo umunyeshuri ari mu bahitanywe n'ubwicanyi bwahabaye. Ari no mu gihe bivuga yuko ngo hoba hiciwe abanyeshuri b'abahutu barenga kwijana, muti none abandi batwawe hehe? Pierre Claver Ndayicariye mu gihe yaraje gutanga icegeranyo c'ivyo baranguye mu ntara ya Gitega mu bijanye no kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'intambara, yahavuye rero yishura ku bibazo bitari bike by'abamenyesha makuru n'iki kirimo. Reka rero muce mu vyumviriza. Merance mwararondeye ibinogo muri kaminuza muri campus mwarabibuze, bisigura iki? Ari he Merance? Bisigura ibintu byinshi mugabo ngira mvuge bitatu. Icambere bisigura ko ibinogo bishobora kuba biriyo mugabo abatwereka batatwerekaho. Inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri bisigura ko abishwe bagiye gutabwa ahandi. Turacabitohoza. Ica gatatu gisa n'ico tumaze kuronka mu makuru y'abantu bake bake, baraye bishwe muri Tanganyika, haratembereye muri Rusizi imivyimba, baraye bishwe. Ipoteze birashoboka yuko batawe hirya muri Rusizi hanyuma bagatemba, batembye muri Tanganyika, kandi iyo mivyimba yaratowe n'abarovyi, baraye bishwe. Ngira ngeze ngaho mvuge bitatu mvuga ko tugitohoza, ahubwo ico nizeye twese muri Severe nuko mu bari barongoye kaminuza, nkuko mu bigisha bari muri kaminuza ico gihe, n'abanyeshuri bubahuka, n'inzego z'umutekano zari zifise amabanga ico gihe ngaho, ejo hirya y'ejo mu bwitonzi bashobora kuza kutubwira bati nyabuna nimuta umwanya ngaho, bari hariya canke batawe hariya. Iyo ni nyinshi ya mbere naguhaye. Iyo uriko uratohoza ngira nkubwire ko kunyambeho twivye ibinogo birenga 100. Hakurya twatoye kimwe, hakuno muri Gitega dutora kimwe. Mugabo abantu bavuka mu Giheta, abantu baciye kiya gihe bose bavuga yuko ku binogo byuzuye, mugabo tumaze gutora 2 gusa. Iyo nyishu mpaye Merance irakwiye. Caki cibutso naco cubatse, kijya nticubatswe na CVR, cubatswe na kaminuza y'u Burundi, cubatswe na kaminuza y'u Burundi kuko yabonye ko kwigisha abanyeshuri bazokwinjira harya bakahaba bifise akamaro kugira bashobore kumenya kahise no kubahana mu kubaha ubuzima bw'uwo mudasangiye ubwoko. Mu majambo yavuzwe muri campus Mutanga niho narindi bavuze bati abana bari barungitswe kwiga bari kumwe n'abandi bagenzi babo, nitwari tuzi ko ico kigo kirimwo ubwicanyi, aho bamwe batuza abandi bakicisha abandi. Kiya cibutso rero cubatswe na kaminuza, si vya vyibutso biri mwibwirizwa. Nkurikire neza Merance, mwibwirizwa dufise ibice bitatu vy'ivyibutso. Kimwe citwa icibutso ku rwego rw'igihugu, monument national. Mwibwirizwa turafise ico bita monument au niveau provincial, turafise n'ibindi vyibutso au niveau communal. Ivyo rero nivyo Severe zovugana n'inzego, ariko monument wibuka abafurera mwakoranye, ababikira mwahorana, abanyeshuri mwari kumwe, ivyo urashaka kubishinga mugasi bya Severe, kubera ubwo rwego rushatse guha valeur reconnaissance abishwe no kwigisha biciye muri ico cibutso.
kwigisha biciye muri icyo cibutso. Merasi natwe washimye Anselme Nduwayo wavuze uti severe muriko barakora ego mugabo hari abantu bakuze bazi ibintu bariko barapfa. Mbega Anselme ari hehe? Ubwo twebwe turafise ububasha bwo kubuza uwuhamagawe n'Imana kugenda. Ubwo ruhusha ntabwo dufise, kandi mu byabona twari dukeneye byinshi byagiye, ni byinshi cyane. Bamwe bishwe n'urw'akarago, abandi bicwa n'intuntu, abandi bicwa n'akabonge, abandi bicwa n'amaganya. Ngira nshire ko hari n'abishwe n'ubukene bibuka babo babuze. Umwana w'umwarimu yahora agasabune, umwana w'umusoda yahora agahuzu, umudandaza yahora adandaza. Urumva ko abo bantu twari dukeneye gukura kw'inkuru benshi barapfuye kubera ubuzima bwarahindutse, babuze abo mu miryango iwabo. Bwarahindutse ariko abakiriho turiko turabakorera ko. Abakiriho nibo baduha inkuru z'imashitsi, abakiriho nibo baduha inkuru zo kunyambeho, abakiriho turabumviriza, babyita audition. Abakiriho tuzoronka umwanya kuba ico bita audience publique, kubumviriza hari abantu, na audience ya wikro, kubumviriza atabandi bariho, biri mwibwirizwa. Ariko abashaje bahamagazwa n'Imana tuzobumviriza iyo bagiye bahamagawe n'Imana. Urumva ko aho kugira ngo yirwe kuyindi nyisho yereka severe mukwiye kuyikomera amashi, ahubwo abashizeho severe no kubashimira, kuko severe yashizweho na accord d'Arusha mu bihumbi 2000. Mugabo kuva mu bihumbi 2000 na rimwe na kabiri na gatandatu n'umunani n'icenda na 10 yagiyeho 2014. Ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Urumva ko Anselme ndakwishuye bitomoye, severe iri ku kivi. Nutu twerekanye harabatuziga. Mbega ntawitwa Ferdinand Imboneza News we yavuze ya monuma, yavuze ati bobo abishwe ngo barazwi. Hanyuma mbega twizotera ubwoba baje kwinjira muri kaminuza. Nacishuye barya bashize ko abishwe nuko babazi, natwe tuko turabatohoza turabe ko ibyo bavuga ari byo. Mugabo bajya babishizeho muri kaminuza barazi abishwa baribo. Ngira nongere ko ikindi cafashije muri bijya birori mwabonye muri kaminuza twagiyemo, ko twarakoreyemo, twararondeye ibinogo, twararondeye amazina. Hariho n'ishirahamwe yitwa Zirikana ube 95, abacika cumu benshi n'abasoda, benshi n'abacamanza, benshi n'abakozi ba leta nibo bagize iyo shirahamwe. Bajya bishwe bose bamwe barigana. Hari nabo babwiye bati uraye ngaho urakabona, ntibavyemera. Urumva ko abavuze ubwoko bw'abishwe babivuga kubera babazi, kubera barigana. Iyo ni nyinshi tomoye. Bizotera ubwoba abanyeshure oya, aho bitera ubwoba no kutabwira ukuri abo banyeshuri biga muri kaminuza, bakazinduka basanga imivyimba yabaye myinshi, batazi ico bazira, kandi biyicwa nabo bari muri kaminuza. Nivyo navuze yuko ukuri kubohora bose. Ukuri mu bisanzwe gutanga ico twokwita l'éveil, la conscience nationale, l'appartenance à la nation, kumva ko twese dusangiye igihugu. Hanyuma muri kijya cibutso harimo kirazira inyigisho, harimo kirazira. Ibyo rero ntawo biranira ko kubinyegeza biteye ubwoba gusumba kubyerekana. Iyo ni inyishu yiwanje bagenzaje barambwica bavyiyumvirako. Uwitwa Jean Marie
yavuze ngo abahutu iyo bagize nk'agaseremoni nta ngorane, mbwa abatutsi nta ngorane, babagira ingorane. Ushushimira kuri 93 ico ndamanje kuyimaze kukibangira. Amashirahamwe novuga vugira abahutu no kubera mwabinjanye basa nashaka kubinjamo mbwa barabinjanyemo. Amashirahamwe avugira abatutsi mwabinjanyemo ndagira ndabivuge ku kintu. Hariho amashirahamwe avugira abishwe abahutu avuga, hariho amashirahamwe avugira abatutsi avuga. Ico novuga nishura Jean Marie nuko ibihe bidasa, nico je nabonye ibihe nibisa. Hari igihe ari amashirahamwe avugira abatutsi yavuga yonyene, muracavyibuka. Ubu naho turashobora kuvuga tuti hari igihe usanga amashirahamwe avugira abahutu ariyo menshi. Ico tubuze ni iki, niho hari inyishu. Harabuze igihe abarundi bava mu bwoko bwose bahagurukira rimwe bagiye kwibuka abahutu bishwe, bagiye kwibuka abatutsi bishwe, kandi bakagenda bose bari hamwe. Mu bikorwa dukora bavyita mémoire partagée, kuzinduka tuza kwibuka abahutu bishwe mu Kibimba nimbara abatutsi, kuzinduka abahutu n'abatutsi bari hamwe baza kwibuka abatutsi bishwe ngaha, abahutu bishwe nangaha. Uwo munsi tuzoba twamaze kugira ico bita intambwe shasha, tuve muco bita Jean Marie hehe, muco bita mémoire revendicative, tuje muco bita mémoire partagée. Tuzoba twamaze kumva ko ujya yapfuye yari umurundi, ujya yapfuye yari mwene wacu. Tuzoba twavuye muri mémoire revendicative, tuzoba twagiye muri mémoire partagée, turabarundi twese. Ubu rero yashatugoye, tuvuye kure. Iyo ntambwe iza bukebuke. Donnons le temps au temps. Jean Marie Nyabunyovu, umengo baje yuko wewe Nyabunyovu bavuye ko ari binogo byo 93. 93 mugenzi ni hirya yejo. 93 ni hirya yejo. Jewe mvugana na bagenzanje n'abarundi baturuka mu Giheta. Hajya ni mu Giheta siko? Hajya ni mu Giheta. Hajya gutora Nyabunyovu. Twatoye kuri Kuruvubu. Abantu bakaza bakatwereka tugafurura tukabura. Hanyuma hakaza undi wa kabiri wa gatatu wa kane tugafurura. Twatoye ibinogo mengo bitatu muga twafurira bitanu. Birarenga. Inyabunyovu ngira ngubwire ko hajya hari shamba hajya ubona imyumbati uno munsi. Kandi Nyabunyovu hari mu binogo byatawemo abantu ugwimo rusa n'ururiko ruragabanuka. Nico gituma igitigira usangamwo ari gito uravye ku Ruvubu, uravye Mashitsi. Ngira nkubwire ibyo batubwiye ibyabona bikiriho. Abantu benshi batawe Nyabunyovu baturuka kujya Ngozi, ugendana mutaho Ngozi. Harimwo n'abakora kwibarabara bamwe bita bakanoniye. Bahitana bati nimurire. Izo ni inkuru twahawe n'ibyabona. Barabapakira bati nuko. Uwakubwiye rero yuko bijyanye no Nyabunyovu 1993 ngira hari ikintu yakurondera ko gifise couleur ya vert canke ya rouge, antuka twebwe tubona yuko ari cyo yakurondera ko, kuko natwe ngaha turi kuri tele baraduhenda. Ubure twatoye uburyo bw'uko tumuha agacupa twamaze gutora ibyo yatubwiye. Muramurikira neza. Hanyuma mpiraheze Jean Marie umunyororo akiriho yakoreye harya yabibonye twaramuvugishije. Yaherekeje ikamyo nkuko twaronse abanyororo baherekeje amakamyo ku Ruvubu, nkuko twaronse abanyororo baherekeje amakamyo Imutobo, ku Nyambeho ni
mashitsi ntihazogire rero guhenda wewe uje umunsi umwe gukorera imutobo canke inyabunyovu uratandukanye n'abasevere bamazeho amayinga 3 uratandukanye. Ico kintu kirahambaye ndashaka ukimenya. Niyo nzima ibitabo mwaravyegeranije, ego twaravyegeranije. Ico no kwishura ntabeshe nuko ico twokwita isantre, ikibanza twokwita biblioteke ko daraba bagenzanje ntiturayishinga neza. Mugabe ibitabo biza muri severe turonka batubwira. Ubu dufise ingorane yuko n'ivyanditse mu ndimi tutazi bamaze ibisi babiturungikira, kuko severe barazi kwiriho, kuko severe barazi kwirakora. Ubu dufise ibitabo muzi by'abanditsi musanzwe muzi mu Burundi kwera mwaciye ku kaminuza. Mugabe ibyo mu Congereza biriko biraza, ibyo mu Giswedwa biriko biraza, ibyo mu Kidanwa biriko biraza, n'izindi ndimi tutazi. Mwavyumvise ibitabo biriko biraza. Ingorane dufise n'ivyo kudishira mu ndimi twumva. Hanyuma ko abaje ibitabo novuga nti amashira hamwe nwakinakishuye ni kuki ataja hamwe, ni kuki yibuka atandukanye, nuko tutarinjira mu cyo bita lampati, kubabara wiyumvira uwundi mutandukanye mu bwoko. Umunsi twavyinjiyemo tukamenya ko yari umurundi ari umurundi kazi, tuzoja muco nise memoire partagée, no kuvuga dusangiye igihugu. Nujya yari umurundi, nujya yari mwene wacu, ujya mwarigana. Ico rero kiza buke buke tuvuye kure. Aho tugeze si hato uravye umwijima twamazemo imyaka 30-40 turi mu ntango. Ico kirumvikana. Jimmy radio ya universite yavuga ugwaruka turagwibagira, twarabuze ugwaruka. Mbega bijya bisigarira twerekana ntibibababaza ntibibahamura. Ndakibazo kundi, mbega kubwirwa ko mwishamba hariya hatawe abantu 1000 nibyo bitanga umutekano? Nibyo bitanga umutekano? Jimmy, oya sibyo bitanga umutekano. Mu bihugu byose byinjiye mu kintu bita justice transitionnelle, amabwirizwa bahumugwi bawusaba kwerekana ibisigarira by'abo bantu batawe mu binogo, bagatohoza bakamenya byagenze, bakamenya baribo. Hanyuma umugwi wacu bawusaba gukorera ku majambo 2: ukuri kunwanisha abarundi. Ubwo gwaruka rero Jimmy ngira nkubwire ko abaje ku Ruvubu ugwaruka gwangana n'abakuze, ahubwo barasumba abakuze. Ajya amashure yose y'Imugera, ajya amashure yose ari hafi y'Igitega, Imubuga, birirwa ku Ruvubu. Hari n'abo twankira tuti muracari bato, baca batubwira bati nimutwankire, ibyo byose mwanka kuturaba muri izo nzu mwashizemo amagufa tubifise kuma telefone yacu. Nimutwankire. Twakiriye abanyeshuri benshi bakiri bato, hari n'abazana n'abigisha babo. Twarakiriye abigisha bavuye Imwaro bigisha akahise histoire, baje n'amakinga badusanze ku Nyambeho. Twebwe twanse kwigisha histoire, twumvise muri ko barakora ku Nyambeho, tuje kuraba ivyo turatwumva. Bazindutse bava Imwaro bashiza ku Nyambeho, nayo ku Ruvubu hoho hazi imigwi y'abanyeshure itandukanye. Jimmy iyo nyishira kwiye.